turashoboye turashoboye ni iganiro cyo kuvuga rw'intara ya Gitega aho duha akanya abanyagihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ivyo ariko barangura birata ndetse vyotuma n'abandi bakura icigwa. Bakunze ibiganiro ndetse n'amakuru bica ku rubuga rw'intara ya Gitega turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye bibayagira bimwe mu bikorwa vyiza biriko birakogwa mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo guteza imbere iyo ntara n'umugwa mukuru wa politike muri rusange. Eric Joshua nije turi kumwe kuri micro ndongeye kubaha ikaze. Urubuga rw'intara ya Gitega kuri uno munsi wagendeye muri quartier Nyabisindu, quartier nshasha izanye umuvuduko udasanzwe mu bikorwa vy'iterambere na cyane cyane mu gihe turi mu mugwa mukuru wa politike. Dufise umutumire reka atwidondore. Nkuko mubivuze ahanye turi muri quartier Nyabisindu, ahanye hanamiye igisagara nyene ca Gitega ngaha ahanye hafi y'isoko. Jewe nkaba nitwa Niyibizi Eric mugabo bantazira tayeri kubera nsanzwe n'umutayeri. Mbega Eric batazira tayere ninde ko kazina tayere ko ni gute? Ego jewe beshi banyita Eric tayeri kubera nsanzwe n'umutayeri. Bwa mbere na mbere natanguye ibintu byo gushona hanyuma ndaduka gake mpava norohereza abatayeri bagenzi banje mu kubazanira amamashini ashona n'ibikoresho byayo byose hamwe n'amapièce de rechange yazo. Hanyuma ubu naho mukaba mubona yuko ndiko ndarangura no mugambe ngaha anye muri quartier aho nsanzwe mba. Ego mbega igikorwa muri ko murakora muri kino gihe turabona ko dusanze hano inyubakwa zishajije bimeze gute ibigiye kuharangurirwa nibiki? No kuvuga twariyumviriye inyuma yo gukora iyo migambi yose twatanguye ndabona yuko aha muri quartier dukwiye natwe kuza turaryoherwa tutarinze kwideplacer ngo tugenda handi kure. Nshashima kubazanira aka kabare mubona hitwa La Colombe tuzoharangurira rero imirimo itandukanye. Hariho isale ya reception bashobora gukoreramo amamanza, harimo amashambre, hariho abantu benshi twagiye turaganira baravuga yuko bashobora kuronka abashitsi ngaha anye hanyuma bagaca baza kubasabira amahoteli ahandi hantu. Twashimye rero yuko ubu unye boca babasabira ngaha anye hafi baterinze kwirirwa baragenda ahantu kure. Turabona ko hasanzwe hari amabutike n'iyindi miryango itandukanye. Mbega ibijanye n'ibizohadandarizwa navyo nibiki ko tubona imiryango itari mike? Ni muri ya ntumbero nyene yo korohereza abantu. Nkuko mubibona hariho abantu benshi bifuza n'ahantu badandariza mugabo ugasanga ibibanza birabagoye kuronka. Nico gituma twashiye twiyumvira ko twoshirako igaleri kugira ngo abantu bakeneye kudandaza baze batore ibibanza ngaha anye. Nk'ubu ubonye hariho bimwe tumaze gupangisha nkuko mubibona mu bunyene bimwe bizaza kugururwa uno munsi ibindi bizogenda byugururwa. Nibaza ko hazokorerwa imirimo itandukanye kugira ngo n'abantu bashobore no kuronka ubuzi kubera nka jewe jenyene hariho abantu benshi batandukanye nzoca nkoresha gutyo onye bamwe bazaronka ubuzi narijya muzi yuko nyene cyubahiro yavuze yuko turi muri leta nkozi kandi leta mvyeyi. Nico gituma rero twashimye yuko n'ubuzi bwogwira ni ko gukora uyu mugambi mubona umeze gucyane. Nkuko mwabibonye n'ubu unye ntituraheza neza kubera turaguma twagura. Mwabibonye yuko nk'ubu dufise abafundi benshi bariko baradufasha muri ibi bikorwa nyene. Nk'ubu turakoresha ku munsi turashobora gukoresha abafundi barenga 10 n'abayede barenga 15. Urumva yuko
bitanga akarusho mu bene gihugu kugira ngo nabo bashobore kuronka ico baba barifashisha. Ni Eric Batazira Tayere abandanya akora ibidasanzwe na cyane cyane ariko arafasha abatari bake haba mu kuronka ubuzi nkuko yajeje kubivuga. Abakozi batari bake bariko baragenda bakora ibikorwa ndetse bagiye no kuronka ivyo bashobora gukorera kuri zino nyubakwa ibitandukanye bigiye gukorekera hano na harero Inyabisindu muri quartier Nyabisindu uriko urava mu gisagara hagati ugishika neza na neza uvuye muri gisagara hagati ukarenga aho benshi bita kuri centre jeune ya kera ukaza ukaduga ucubona inzu nziza cane yanditse ko La Colombe niho rero hasanzwe hari ibi vyose Eric Batazira Tayeri ariko arababwira nivyo muhejeje kutubwira ivyo vyose. Mbega muri iyi misi mikuru irangiza umwaka naho muri ko mutegura gute abakeneye gushika kuri ico kibanza boza ryari bitunganijwe gute? Ego murakoze kwico kibazo nukuvuga nkuko mubibona turiko turihutira cyane murabona yuko hasa nahagomba hugururwe ubunyene ariko twitegura yuko tuzokugurura ku munsi wa Noel ku munsi mukuru wa Noel. Hanyuma ibidasanzwe turiko dutegurira abakiriya bacu hariho abantu benshi babonye ukuntu hasa ukuntu hapanze baca bibaza yuko ibiciro tuzogira ibiciro biri hejuru. Muri ya ntumbero nyene yo korohereza abene igihugu ntitwashimye yuko ibiciro twobiduza nkuko bavyibaza bamwe ibiciro tuzobigira bitoya kugira ngo nuwo twokwita atamahera afise menshi ashobora kuhinjira akahanywera apana kuhaca arengana atabushobozi afise bwo kuja kuhanywera. Ashobora kwibaza ati akabrochete kazoba kahari. Ego ivy'igikoni murabizi ko bicasanzwe bijana n'akabare mu gikoni ahubwo rero turiko tubategurira ibidasanzwe ku buryo n'umuntu yoba afise umushitsi w'iteka ashobora kumwakirira ngaha kubera twarabateguriye ibintu bizoba bihari bitandukanye nk'inkoko, amaragu, amabrochette yaba y'inka yaba y'impene n'ibindi bitandukanye nk'imikeke n'ibindi byinshi nyene umuntu atokwirirwa aradondagura ngo amare urumva ko uwo ari we wese ashobora kuhasohokera hanyuma akaryoherwa n'umuryango. Nuko mwamaze kuvyumva rero ko byose birahari mu gikoni ntihagira abaziyima ku munsi wa Noel. Murumva ko bizoba ari ibintu bishasha hano muri quartier ya Nyabisindu. Mwese rero murahawe ikaze kuri uwo munsi. Mwamaze kumva ko ari quartier Nyabisindu. Reka tubasabe mu gice mubwiye abanyagitega akajambo gasozera ikiganiro cacu. Mbega nakahe kamo muteye abanyagitega muri rusange? Akamo twotera abanyagitega nuko twoteza imbere intara yacu kubera nta bandi bazova ahandi hantu baza guteza imbere intara atari twebwe nyene. Ni nkuko mubibona nka jewe nsanzwe mba ngaha nyene muri Nyabisindu urabona sinaciye mfata inyubako ngonze kuyubaka ahandi muri ndindi quartier ari hamwe benshi bogira nkuko bakagenda barubaka kubera turazi abantu benshi amahera barayafise bakubaka gutyo onye ibikorwa biragwira abantu bakaronka ubuzi hanyuma ibintu bikagenda neza muri rusange. Bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega turabashimiye kwa mwadukurikiranye ikiganiro turashoboye cyuno munsi twari muri quartier Nyabisindu. Reka tubifurize kubandanya mugira iminsi mikuru myiza irangiza umwaka cyamusangiza abandi ivyo vyiza vyo mu ntara ya Gitega. Mwari kumwe nanje Eric Joshua mu kiganiro turashoboye cyuno munsi. Mubandanye mugira ibihe vyiza murakoze. Ubunebwe n'umwansi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye. Juti bagenzi mwariko mutega amatwi iganiro turashoboye hano kirangiriye. Turabakengurukiye ukuntu mudahengeshanya gukurikira amakuru acakurongo rw'intara ya Gitega. Ntimwagire udushikikiza aka like, comment, share eka ndetse na subscribe. Murakoze.